Tandiriye mwabibonye ku butumire ikiganiro cuno munsi gishimikiye ku ruhara rw'Uburundi mu ngwano ziriko zibera mu ntara ya Kivu mu gihugu kibanyi ca Republika y'Intwaro rusangi ya Kongo. Ingwano ziri hagati y'abanyekongo muhari M23 na leta ya Felix Tshisekedi ariko zinavugwamwo ibindi bihugu. Leta ya Kongo yagiriza igihugu cy'u Rwanda kuba gifasha uwo muhari ariko u Rwanda rurabihakana mu gihe Uburundi bwo bwemanga ko bwivanze muri izo ngwano. President Ndayishimiye aremera ko yarungitse abasirikare b'abarundi gufasha leta ya Kongo kugwanya umuhari M23. Iyo ngwano imaze imyaka ishika kuri 2 isubiriye gukomera kuko uwo muhari nyene warigeze gutera muri iyo ntara mu myaka irenga 10 iheze. Uyu munsi ndwi zishika kuri 2 bigaruriye igisagara ca Goma, umugwa mukuru w'intara ya Kivu y'uburaruko North Kivu. Kuba ariko abahanganye baracahanganye kuko naco barashika ko cofasha gukemura ibibazo byabo. Nkuko nari ntegereje kubibabwira, twe twibanda ku ruhara rw'Uburundi muri izo ngwano n'ingaruka bishobora kugira ku gihugu cy'u Burundi. Igice cya mbere tuvuga ku bitanye n'abasirikare b'abarundi barungikwa muri izo ngwano, mu gice cya kabiri naho tugaruka ku ngaruka zishobora gushikira Uburundi bivuye ku izo ngwano bwivanzemwo. Abatumire turi kumwe hano ni babiri. Dr. Bob Rugurika numenyesha makuru mugenzanje akaba no muyobozi wacu muri RPA. Bob Rugurika mwiriwe nakaze mu kiganiro. Mwiwe Ines ndabaramukije kandi bashimiye ku butumire, ndaramukije kandi n'abariko baradukurikirana imbure nabo tuzagusangira ikiyago, ndaramukije kandi n'undi tubire Pacifique Ninazo. Umutumire agira kabiri muramumvise ni Pacifique Ninahazwe haranira agateka kazina muntu hakaba arongoye ishirahamwe Fokode. Pacifique Ninahazwe mwiriwe namwebwe kaze muri kino kiganiro nongera kugushimira kukigoro yagize kugira uwane natwe. Ego nanje ndabashimiye gose kuko mwantumiye kandi mwiriwe. Ndaramukije Bob Rugurika tuza gusangira ijambo, ndaramukije abo abariko baradukurikira nabo bose bizoshika bakumva kino kiganiro. Murakoze cyane. Mwarabibonye canke murabyumva ku butumire, hariho umutumire agira gatatu ni Colonel Wiringoma umuvugizi w'umuhari M23 ariko we ntituri kumwe hano, ntivyakunze ko tuba kumwe kubera aho aherereye ubuhinga n'ibirere bitamukundiye, ariko muraza gukurikira ikiyago twagiranye kijanye n'iki kiganiro twateguye. Mwebwe mwiko muradukurikira ikibiriraho kuri YouTube na Facebook n'abaciye kuri X rwa RPA, abo turi kumwe hano ku muhora wa Zoom mwese nongeye kubaramuza ndabifuriza ikaze. Nitwa Ines Gakiza mu kanya n'ikiganiro nyizina. Narimejeje kubicisha ko ingwano hagati y'umuhari M23 na leta ya Tshisekedi irashikana imyaka 2 iriko iraba. Amakuru atangwa n'abasirikare b'abarundi mu bajanwayo canke bagenzi babo hamenyesha ko abasirikare b'abarundi bapfira ku bwinshi muri izo ngwano. Imiryango imwe nayo ikamenyesha ko iheruka ababo bakirungikwayo atakandi gakuru batazi yuko baguyeyo canke bari mu bafashwe n'umuhari M23. Umuhari umaze gutangaza ko hari abasirikare batari bake b'abarundi wafashe ufise. Ayo makuru leta y'u Burundi yatesha agaciro, yerekana ko ari nk'urugamba rwo gutanga amakuru uruyeri rwo gushaka guca inkokora ingabo z'u Burundi ngo ntizije zitinye kuja muri izo ngwano. Dukurikira umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General Gaspard Baratuza araherutse kubivuga ko mu kiganiro haye abamenyesha amakuru kwigenekerezo rya 16 kwezi guheze kwa Nzero. Muri bino bihe hariho iyindi ntambara y'ubundi bwoko, intambara y'ururimi, intambara y'umunwa, intambara yo kuvuga. Iyo rero umuntu bimunaniye ngaha mu gifaransa niho bavuga ngo refugee de pombe kuduga. Iyo umuntu ananiwe hariya ashashangura kuja kumbuga ngurukana bumenyi akavuga igitigiri kinini, burya ibitigiri barungika ni kugira batera ubwoba bahahabure mwebwe abarundi, muvuge muti abana bacu bahonye nibaze igitigiri cy'abasirikare amajana abiri zabigene bangana abo bitaba imana byo bibera na station ibi ibacisha ku mbuga ngurukana bumenyi ni kuburaba abariho nico bashaka gushaka. Nabivuze neza yuko bagomba gucibuta abasirikare kumbure batari hariya badahanganye n'uwo mwaka umugabo barahanye bari kwitegura ati ntimuze nyabona bati baheze none ko baheze twiga kuze kubona atarakora bifite aba batwara akazi bakagira none wowe baduhisha baduhishiriza iki kandi biteganya no batanga raporo. Amasanamu kigaruke ko abahinga baratanga amasanamu bagafata Photoshop ntimuyizi ntimuzi yuko wowe wambaye iyo mpuzu ushaka kwambika iyi mpuzu ya gisirikare akambika na bere
utigeze yamba bagera n'ibyo bakoresha bafite umunwa muremure n'amaradiyo barayafite ku mbuga ngurukanabumenyi bafashe abasirikare b'abarundi jahaba bavuze n'amatrikire ndaraba ngahe tuzibura era turafite ajivaje n'abakukutse turafite amatrikire zabo sivyo namanaga mukana hamwe yoshika natenye bashabushika umusirikare akafatwa bishitse agafatwa uwo mufashe amwerekanye musanzwe hajya uwo musirikare aba yakize utegerezwa kuraba aho umucisha mwishira hamwe mpuzamakungu by'ibijejwe yega fese zakwa rouge hadini zikora rero gufatwa bafashwe barabaregeranye babashikane mu mashirahamwe hanyuma tutora yuko arabarundi ntabwo azoza kuko utabarundi nyuma y'umwaka urenga berekanye abasirikare ba mbere bafashe hari mu gice cya kabiri cy'umwaka wa 2023 umuhari M23 uvuga ko gushika ino saha ufite abasoda b'abarundi wafatiye ku rugamba apima cyane amajambo anyishura Colonel Wiringoma ntiyashimye gutanga igitigiri c'abasirikare b'abarundi bafise yanyishuye gusa ko ari benshi nanamubajije nimba bo babategekanya kurekura abo barundi basubira iwabo kujya babikoreye abacangiro b'abazungu mukurikire inyisho yampaye. AFC M23 dufise abasirikare benshi b'abarundi twafashe hari amasanamu ya bamwe tumaze gushira hanze mwari ababonye bavuga nibaranga byose kubaza ibya gisirikare no kubahinga barabonye ko atakinyoma kirimo uwo bihakana no utazi ibya gisirikare cyangwa ugendana ubumuga bwo kumva no kubona president w'u Burundi n'umuvugizi w'igisirikare bavuga kujya byerekana ko hari ibitagenda neza mu rwego rwa gisirikare rw'u Burundi eka mbere no muri leta yose mu bya gisirikare ntushobora kwihakana ingabo zawe zafatiwe ku rugamba wazirungitsemwo M23 n'umuharuza amategeko turayakurikiza mufashe igisagara ca Goma twarabonye ko mwarekuye abacangero b'abazungu bafadikanya n'izo ngabo z'u Burundi mu ngwano barasubira iwabo abarundi nabo murategekanya kubarekura mufaso tubarekure baje hehe ku gihugu cabo cabihakanye twobarungika hehe Pacifique ni navyo na tsobo burugurika nabatumiye kuko mukurikirana cyane ico kibazo gihanze Burundi kandi mufise ko namakuru atari make mbere kuri Pacifique ni nindahazwe ku makuru ufise aho ingwano zigeze uyu munsi abasirikare b'abarundi bamerewe gute bagitangura kurungikwayo co kimwe n'abandi barundi yari ingwano bo basoda batatahura igituma bayirungitwemo uyu munsi bo barayitahujwe basigaye bayitahura ego murakoze ngira notangura kuvuga ko numva gahinda iyo ndiko ndumviriza aya majambo akoreshwa n'abategetsi b'u Burundi umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi kumva ashobora kuba ukabusubira kuvuga ko bajya basoda b'u Burundi bafashwe na M23 atari abasoda b'u Burundi akagira president Ndayishimiye yari yavuze ko ari abagwanyi ba Red Tabara uyu munsi hoho gasupari baratuza urumva ayiciye umujya avuze ko ari abanyamahanga mwibaza ku kamaramaza imiryango y'abajya abasirikare turavugana bariko bararira batubaza bati mbega mwomenya bakiri bazima ko duheruka M23 wiberekana ubuho hari ayandi makuru yabo mufise izi matrikire avuga ngo yaragiye kurabasanga sizo izi matrikire twebwe twaraziravye neza turanakorana n'abasirikare bonyene bakora mu biro bikuru by'igisirikare baraziturabira barasubiraraba baremeza ko bajya bose abasirikare b'u Burundi niyo tubanditse ko ku mbuga abo biganye imiryango ababazi usanga ariko baravuga bati uyu ni naka turamuzi none kugira tugere ku rugero rwaho umuvugizi w'igisirikare yihakana ingabo z'u Burundi zabonetse ku mugaragaro zikavuga ku mugaragaro ibi bintu twovyita gute kiretse ko arakambaro kibara ku gihugu twovyita gute baravuga kandi ko nubu hafashwe abandi batari bake nibadagira bazotwereka bakiyongera kubo twari tumaze kubona ibi bintu n'akamaramaza ukaja no kuzindi ntambwe tumaze imisi twumva abaserukira Burundi mu nzego zitandukanye ku isi ejo bundi yari Landry Sibomana mu nama y'umutekano ya ONU i New York arafata ijambo arahoza ibindi bihugu byabuze abasirikare muri Kongo arahoza ibihugu bifise abasirikare muri MONUSCO arahoza ibijya bihugu byari bifise abasirikare muri SADC abo bindi bihugu bakabahoza bakavyiyamiriza ariko ntibakira mate ku kijanye n'umusirikare w'u Burundi ariko aragwa muri Kongo umengo si umusirikare
muri ino ndwi uwuserukira Uburundi i Geneve mu Busuwisi nawe nyene yarasubiye arafata ijambo uko nyene arahoza ibihugu bitandukanye byahora bifise abasoda muri Kongo arabitondeka byose araheza ntiyigera cishamwo umusirikare w'umurundi twagenda ku matangazo asohorwa na leta ya Kongo yitwa ko ariyo bajya kugwanira amakuru dufise aravuga ko n'ivyo leta ya Kongo ihora ishobora muri iyo ntambara muri buki gihe bavuga ko bafashe Ngungu bashoboye kuyaka M23 bafashe Masisi centre nta misi myinshi ihaciye ivyo bibaye twararavye ku mbuga za leta ya Kongo bariko barashimira abasoda ba Kongo barashimira abo bita ba Wazalendo kandi cyari igikorwa cyakozwe n'abasirikare b'u Burundi mu nyuma murazi ko M23 nayo yaciye yivyukiranya irabaka ivyo bibanza bari babatse ahubwo ica ikomeza intambara ku murindi usumbuwe aho yikorako arivyo byahavuye binatuma n'igisagara cya Goma gifatwa nigeze kumva bamwe muri bo bavuga bati ngene badusomborokeje nivyo byaduhaye umurindi ugufata ahantu hose tumaze imisi dufata abasirikare b'u Burundi baratinda barahunga bata ibirindiro byose bari bafise muri Nord Kivu leta ya Kongo ntiyigera ivuga ko umusoda w'u Burundi hari ikintu yakoze aho hantu kandi ari bo basirikare igenderako muri nabikeyi ihora ishobora ibi bintu birateye agahinda ukacumbaza uti mbega umusirikare w'u Burundi asigaye avyumva umusirikare w'u Burundi yokumva ibintu nk'ivyo gute abona bagenzi we ingene bariko baratira aho hantu ingene biteye ubwoba ariko akumva leta yiwe imuhakana ntiyigera imwemera ntiyigera ivuga amagorwa ariko arabonerayo ibiharuro ntibibesha ubu imiryango iri kwirabura ubu turabona aho basohora amatangazo yuko abika abantu babo bariko barapfa bariko barashingurwa bimwe turanabicishira ku mbuga ingene imiryango iri kwirabashingura abasirikare bonyene bari mu ikambi irimo ivyo biziga ikambi bita Deseya Passive hajya hafi yo ku kibuga c'indege abandi bahatazira Guantanamo bonyene batubwira ko haciye indwi zitatu bariko barashingura ibiziga by'abasirikare bamaze imisi bagwa muri Kongo cyane cyane baguye muri iyo ngwano ya Nord Kivu batubwira ko uko byifashe ku munsi bashingura abasirikare usanga ari kenshi ni batanu haraho barenga bakaba batandatu haraho baba munsi bakaba bane abo nibo dushingura ku munsi tukabashingura kuva ku wa mbere gushika ku wa gatandatu uharuye ko ivyo bintu bariko babikora indwi zitatu nukuvuga ko muri izo ndwi zitatu zonyene mu ndwi imwe bashobora gushingura abasirikare 30 dufashwa gushingura batanu ku munsi tukihoza ko bashobora gushika batandatu canke bagakoroka dufatiye kuri moyenne ya batanu abasirikare 30 ku ndwi imwe mu ndwi zitatu ucumaze gushingura abasirikare 90 kandi ntibaraheza bavuga ko amafrigo muri Guantanamo yuzuye ibiziga by'abasirikare imiryango itwandikira itubwira ko imaze ukwezi ibaza ibiziga by'ababo ni myinshi cyane irindiye ko bayiha isango ryo kuza gushingura ababo umaze kumva ibintu bimeze gutyo ukumva umuvugizi w'igisirikare ariko aravuga amajambo nk'aya twumvise ni gute umusirikare ariko ari muri ayo magorwa yovuga ngo aratahura ivyo bintu bonyene baravuga ko ari ingwano batumva ico bariko baragwanira ico arico baravuga ko iyo barungitswe bagenda bafise ubwoba bwinshi cyane ubu hari benshi imbere yo kugenda babanza gusezera imiryango bakavuga ati karabaye umuntu agasezera abagenzi ngo ndabira abana ngo ndazi ko ntazogaruka harabavuga bati jewe nari umutama nari ndangije nsigaje amezi 3 kugira nje muri retraite kugira ngo mukuruke ariko sinshobora kwanka amategeko bampaye nta nguvu ngifise zo kwiruka nduga iyo misozi bakabatwara uko akatagenda yihebura ati ndazi ko ntazogaruka genzo ogwayo ukabona abandi tubona abantu babana ukabona abantu bahije formation y'amezi 3 bakajamurungikayo akantu kakana aho bofashe umwanya bakamukomeza mu by'igisirikare bagafunga barungika abakera bayimenyereye na cyane cyane nk'abo bahoze bagwana muri CDD-FDD bavuga ko bavyumva bombe by'iyo ntambara bakabarungikayo basi nimba ari bo boshaka iyo ntambara ariko bashima utwana dutoyi tubona amafoto twese tukumva ikigongwe tutuye umuntu bamutwara gute guhangana n'aba bantu bamaze imyaka 10 imyaka irenga bari ku rugamba bitegurira intambara yabo abasirikare rero nkuko ndabisubiremwo intambara bo baravuga ko batayumva ntibumva ico bariko baragwanira rimwe na rimwe bakanavuga ko nabo bari kumwe aho basangira urugamba bo bitwa ba Wazalendo bitwa abasirikare ba Kongo ubona baba bakekeza bakabita
abantu baje guca amahera bakavuga ati mwebwe muhembwa ni mugende batwenga ngo bahembwa ngo amadolari 5,000 mu gihe umusirikare wa Kongo usanga ariko ahembwa amadolari yababa 80 ku kwezi bati mwebwe muhembwa 5 mwararanguye intambara gende muyigwane baje kuyigwana ugasanga umwe wa Kongo basize inyuma bamuhaye ibigwanisho bikomeye rimwe na rimwe bagasanga yaciye batanu urugamba hamwe basize bya bigwanisho bagasanga uwo bagwana ni basigaye hahagaze bariko baraswa imbere n'inyuma ugasanga ibintu byaba n'ibyo ahandi ugasanga umusirikare w'umurundi yashika mu banyagihugu ahunze bamuravye bati aho ubu n'umunyarwanda bamuraba inge nasa bakavuga ngo uyu n'umunyarwanda akahakwa kwicwa n'abanyagihugu yari yitwa ngo ariko aragwanira bavuga bati twebwe ibintu turimwo ntituzi ibyo ari byo ntitwumva ibyo ari byo iruhande y'uko n'ibyumvikanywe hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'umukuru w'igihugu cya Kongo n'abasirikare batabibwirwa batazi ayo mafaranga bagugwa uko angana ayo umukuru w'igihugu aronka ku musirikare wese ntayo bazi ngo bafumwe bamenya ayo bategerezwa kuronka yariyo na hamwe wabemeye iyo ntambara bakavuga ati turagiye gusheta ubuzima bwacu ariko duce ayo mahera ntibazi nayo mahera bagwanira uko angana. Urakoze cyane bo rugurika wakurikiye Colonel Ngoma ati na hamwe tworekura abasirikare twafashe bojahe kw'iwabo babihakanye mu yandi majambo n'amahigwe buronse yo kurekurwa President Ndayishimiye yarayabazi. Ikibazo canje tugeze aho turi uno munsi bigenze gute aho umukuru w'igihugu yihakana ubwiwe abasirikare yarungitse ku rugamba akanareka abandi bagahonerayo kandi utavuga ngo bariko bakingira igihugu cabo. Murakoze icambere nibaza Inesi ifoko abantu dutahura ibiriko biraba mu Burundi dufatiye ku nyifato y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ubwiwe mugabo tugafatira kandi no kuri politike generale ya CNDD-FDD. Nukuvuga ko ugiye kuraba ibikorwa nyamukuru bakora yabo mugambwe CNDD-FDD yaba umukuru w'igihugu ubwiwe Evariste Ndayishimiye bakora ibikorwa biri mu mugwi w'ivyo twokwita haute trahison. En fait turiko turabivuga ndabasabe tubirabe muri rusange ico twokwita turabe politiki generale ya CNDD-FDD kuko niho ncanza kuri iki kintu cy'abasirikare b'u Burundi. Urumva CNDD-FDD imaze imyaka iriko irakora amabi menshi, imaze imyaka iriko irahekura abarundi, imaze imyaka iriko irasahura Uburundi, imaze imyaka iriko irasambura ikintu cyose. Urabona icyo twokwita inkingi z'ubutunzi, les piliers économiques, les piliers za société, nukuvuga inkingi meme z'abarundi zari zubatse Uburundi. Alors ikiringi rero kiriko kiraba cy'igisirikare na kandi kantu kamwe kaje kiyongera muri politike yabo. Ndabatwanze gatoyi ariko nce mbandanya. Ejo ndi nako ndaganira n'umuntu kandi akuze, umuntu w'intara ibonye w'incabwenge. Ndabona yifashe umutwe amarakanya yimvira, ndabona mbya turate. Jewe haraho muraniyumvira bajya abantu umengo n'aba expert. Professor yambwiye ngo arazi ingene bakora ivyo bavuga, babona umengo bavuga CNDD-FDD na cyane nka Ndayishimiye. Yavuga ati mbona umengo n'abantu umengo bafite ikiraka bariko barakora hajya nicyarangira bazosubira iwabo. Aronse ati tuvuga iki? Uravuze uti byageze aha bigenze gute? Alors Ndayishimiye arazi yuko muri Kongo wenyene uretse ivyiyumviro vy'amacakubiri yiyumvira yagiyemwo ati tugende kugwanya bajya abantu baba M23 kuko aba M23 murabizi uno munsi hariho ikosa rikomeye abantu bariko barakora. M23 bariko bayitirira ubwoko bw'abatutsi. Ego nivyo harimo abo batutsi b'abakongomani, harimo abo bakongomani bavuga ikinyarwanda, nivyo barimo. Mugabo nibarabe muri rusangi babone yuko umuhari M23 hari ibintu bya politike waje usaba. Benshi nibatahure yuko muri aba bantu bariko baragwana muri M23 haba abari mu ishami rya politike canke rya gisirikare nibatahure ko ari abantu bamaze imyaka irenga 220 n'ingahe bari mu buhungiro. Mwaravyumvise ejo bundi mu bitigira bitangwa baravuga abantu 100,000 bari mu gihugu cy'u Rwanda mu makambi y'impunzi, baravuga abantu 80,000 bari mu Buganda, baravuga bari i Burundi bari bo. Shatse kuvuga yuko abantu iki kibazo bifata nabi. Rero Ndayishimiye wewe nawe yagihaye iby'amoko ajayo muri Kongo hanyuma mu nyuma adandaza abasirikare b'u Burundi. Buriya Ndayishimiye cyo ushaka kuvuga igituma ibintu bigeze aho bigera. Ego n'ibyo harimo ivyiyumviro bya politike bishingiye ku macakubiri, bishingiye ku vyiyumviro vy'ibonyabwoko,
ariko harimwo bwa bukunzi bw'inda bwiwe bwo kudandaza yama yabivuze ko adandaza uno munsi rero jewe ngene ndabibona ariko aranadandaza mu Burundi abasirikare b'u Burundi kuko murabizi reka ndabivuge ndabigarukeko mwibuke yuko Ndayishimiye ibi bintu biriko biraba abarundi shaka yuko dutahura yuko siribaye jo bunderega abantu kiko tugira ikosa ryo gutangura guhagarika umutima gutangura kwiyumvira buti mbeba shakarere ko kagira gace kubera ibi twumva ejo bundi M23 ifashe igisagara ca Goma bakaba bariko kumbure baragura uburera alors mugabo abantu ntibabona yuko umengo turiko twibuka yuko uburundi CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye mbere na Petero Nkurunziza imbere yiwe batanguye kurungika abasirikare b'u Burundi haraheze imyaka myinshi muri Kongo muravyibuka baragiyeyo barabayo baragenda hariya mu misozi yo mu Banyamurenge muribuka yuko mu bihumbi 2018 mu bihumbi 2019 mu bihumbi 2020 byose muri za Covid Abanyamurenge hariya hanyi abakongomani b'Abanyamurenge mu hariya dare ho plateau nimwibuka ko baguma bavuga bati twebwe turiko turicwa n'abamayimayi hamwe n'abasirikare b'abarundi ivyo byose abarundi umengo no munsi go turavyibagira rero nshaka kuvuga yuko ibi biriko biraba uno munsi aho bigeze biri mu rukurikirane rw'ibikorwa bibi Ndayishimiye na CNDD-FDD yiwe iriko irakora haba mu Burundi no mu karere kose ibi rero biriko birabera hariya muri Kongo n'urukurikirane kumbura nitwaronka kanya turaza no kwerekana iyo vyaje biva ico no kwita genèse alors nshatse rero kuvuga yuko n'urukurikirane rwa politike mbi cyane politike y'amacakubiri politike y'ubukunzi bw'inda politike yo gusambura inzego zose z'u Burundi kuko igisoda nabivuze jenga ndabakarore muri iyo myaka y'ibihumbi 2017 na 18 na 19 jewe ndazi ko muri ONU departement yitwa hariho un departement yo muri ONU yitwagwa ijanye n'ibibazo iraba ibibazo bya gisirikare ku isi ndazi neza ko bandikiye leta y'u Burundi bati ibi bintu twumva yuko u Burundi bufise abasirikare muri Kongo ni biki Inesi kumbure ndazi kuvyibuka ariko urazi ko muri RPA twarakoze cyane bose tukabaza meme societe civile yo muri Kongo murayibuka yo muri Kivu nibo bama bavuga bati tubona ingabo nyinshi cyane z'u Burundi z'amazinda nibo birirwa uno munsi barafata abakobwa bamwe bamwe babavyora nibo birirwa baraja kwica Abanyamurenge ibi rero biriko biraba sibishasha ahubwo tuze kubirabira muri rusange muri politike mbi ya Ndayishimiye kumbure turabe nico ivako nico igamije aho nibaza ko dushobora kugira icyo dushitseko ariko nashaka kuvuga nkuko wabimbagije yuko aho bigeze hanyene n'urudubi na mabi akomeye nkuko Pacifique yaje kubivuga donc abasirikare bacu b'abarundi bo bariko barahonera kubera iki bariko bagwanira ku rubuga batazi bariko bagwana intambara batumva bariko bagwana n'umwansi batazi hanyuma nta n'ibikoresho bikwiye bafise kubera iki ibi Pacifique yabivuze mu kanya kumbure ntiyabidomye ko mugabo abo basirikare bacu b'abarundi bumva bari muri Kongo baragenda bakagira ibirindiro hamwe n'abakongomani mu nyuma abakongomani nibo kubera ko ibiturire nibo biterefonera uwo nyene bariko baragwana abo bantu bumva za M23 canke n'abandi babaha amakuru yaho bari ibikoresho bafise umukanyi sase ukazumva abantu babatwikiriye babagubiriye bakaturasira abantu bakabamara donc nukuvuga yuko twebwe turiko tuzira ubube gito bw'ubutegetsi turiko tuzira abasirikare bacu ubukunzi bw'inda kubera iki yamahera mwumva bariko bararonka kubera ko Tshisekedi leta ya Kongo murazi ko ejo bundi nibaza ko ari mu 2023 nukuvuga inyuma y'imyaka nk'indwi 8 igisoda cy'u Burundi ariyo kiri muri Kongo ejo bundi niho baheruka gusinyiranira amasezerano ata muntu numwe afite nagenda kubwira neza yuko hari abantu baserukira ibihugu byabo bya rutura hajya i Bujumbura i Burundi amambasada akomeye amashirahamwe mpuzamakungu akomeye wamusanga bariko bararondeye ayo masezerano barabuze usavye leta ya Kongo nibanga nta numwe azi ayo masezerano ashobora kuba ari mu mufuko canke mu munzu kwa Tshisekedi no mu nzu kwa Evariste Ndayishimiye jewe amakuru mfise nuko benshi muri bajya bategetsi b'i Burundi uhereye abo muri leta abo bumva ngo abashikiranganje ba mbere abashikiranganje bukwivuna abansi abo bagenero wumva nta numwe afite kopi yajya amasezerano aya rero baheruka kugira nagenda kubwira nukugira
bajistifye amafaranga menshi y'umurengera ava muri banke ya banke centrale Kinshasa bayazana niba nagira transfer narigeze kubisigura kugira bevite ibintu by'amapreve bayazana mu bubarizi bayishimiye akirungikira abantu biwe kuyatora kuri aeroport biramaze gushikaho umugenerale umwe yafasha arakuramwo bwiwe andayishimiye adakwiye ivyo barabikuye ivyo byabaye sico tuza kwiga uno munsi ariko harufite cyo ngo ndayishimiye yigiriye ahuye na Tshisekedi imbona nkubone uribaza abakuru b'ibihugu babiri batelefonana bakubwira batereka ndasimba duhurire kuri aeroport ndakuzanira bya biza bagahura akamuha amavarizi gutya abakozi bandayishimiye abashoferi akaba aribo batora utuvarizi baja gupakira mu miduga ya president murumva aho Uburundi rero bugeze no kuvuga ko Uburundi niyo twarabivuze ko ari igihugu no musikiriya mpayi mugabo ni igihugu urumva kirijere gitwawe nk'uko kobara kabutike kobara gakioske kandayishimiye n'umuryango wiwe na rero ndakubwira niho bigeze nkiri wawe Bob Rugurika muri make ushobora kutubwira amamuko y'ibi turiko turabona uno munsi bon uraza kunkundira ndaza kubivuga mu bice bitandukanye kuko amamuko mpejeje kubivuga mpejeje kuvuga nti igisirikare cy'u Burundi kiri muri Kongo kuva mu myaka y'ibihumbi 2016 turi muri 2025 no kuvuga yuko haraheze imyaka 9 imyaka 8 abasirikare b'u Burundi bariko bararungikwa muri Kongo naha rero nza kubabwira yuko ibiriko biraba uno munsi biteye ubwoba kuko niho dukwiye kugabira hariho ibyo tubona ibi twumva ngo abasirikare b'u Burundi ngo na FARDC ngo n'abasirikare ba Kongo ngo bariko bagwana na M23 mugabo hariho ibindi tutabona hariho uruhande tutabona hariho imvo tutazi icyo bita les raisons profondes les raisons cachées alors na rero kumbura tsakugaruka ngo nshaka kuvuga yuko iri mu bisanzwe kandi ahanye ndasaba abantu badafungiriza bavanure n'ibintu byo kwiyorohereza mu mitwe babona intambara bazirabamo amoko ibi bintu nivyo birafitana ikibazo gikomeye cy'amoko ariko ni ibintu bifise miremire cyane kuko ushima ndaza no kubisigura ni wa makani ibi wumva ndayishimiye ariko aja gukora mwavyumvise nesi no kumuhisi nkuru nziza 2018 2019 nkuru nziza yarariho yararungika abasirikare muri Kongo birafise rero umuzi muremure birafise ibihugu bya rutura biri inyuma yavyo kubera inyungu nyinshi cyo twokwita geopolitique mugabo izo nyungu effectivement harimo inyungu za politique harimo inyungu z'amacakubiri abantu biyumvira yuko bashobora guhonya ubwoko harimo ariko rero n'inyungu z'ubutunzi kuko mubone yuko ibi bintu biriko biraba bigiye gushira akarere kose ni ihumbi hanyuma muce mwibuka yuko ibi biriko biraba abantu nibatagaba bishobora kugira isura y'ibintu byabaye mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1990 muri kajya karere mu Burundi harishe umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye hacaraba ihonyabwoko ry'abatutsi n'abahutu bose batari muri Prodebu donc bari muri Daiprona n'abandi n'indi migambo muri uwo mwanya mutoyi muri mu Rwanda inyuma y'amezi 6 haca haricwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda haca hakurikira ihonyabwoko ryahitanye abatutsi baba muri yo mwumve ako kanya hanyuma mu mezi nyene inyuma y'iryo honyabwoko ry'abatutsi yabereye mu Rwanda mu mezi make haca hatangura ziriya ntambara zo muri Kongo rero naha mvuga ni abantu batagavye abantu batuguruye imitwe tureke kuyorohereza tubibonamo ibintu bito ibi bintu bishobora gushira mu ihumba akarere kose kandi kubera imvo nyinshi turaza kuronka kumbura akanya kubisigura ariko rero nashaka kuvuga ko Geneve jewe mu byo nza kuvuga ndashobora kwerekana nk'akarorero ibintu bishika 10 ibintu byabaye mu myaka itandukanye byerekana yuko leta y'u Rwanda nk'akarorero yabonye yuko umubano utari mwiza udashemeye cyane n'ibindi bihugu bibanye bimwe na cyane cyane nka Kongo n'u Burundi ibintu yagerageje gukora kugira umubano ube mwiza ivyo ndashaka kubivuga reka ngo akarorero kugira ngo hereke igituma uno munsi ibiko biraba birafitanye isano n'umubano mubi umaze imyaka myinshi hagati ya CNDD-FDD n'ubutegetsi ubutegetsi bw'u Rwanda ndagwa akarorero ivyo turaza ubundi tuza kubigaruka ko mu gice gikurikira ubu igice ca mbere twari tukiri kubijanye n'abasirikare b'u Burundi igice gikurikira turaza kwerekana
ingaruka muri rusange y'ibi biko biraba muri Kongo. Watubwiye uti nari nakubajije ko tugeza aho turi bigenze gute, wasiguye uti n'urukurikirane rw'amabi rumaze imyaka. Uravuga ko Perezida Ndayishimiye yari mu rudandazo, yadandaje abasirikare ku nyungu ziwe. Nta kindi mwongera ko kugira ngo dutandukire ikindi kiganiro. Ikindi kibazo nivyo nabivuze yuko hanini tugeza kubera iki, kubera inyuma y'ibi kigo turabona hariho umugambi. Muri iyo migambi nabivuze harimo n'umugambi w'ibi byo guhonya ubwoko abantu bibaza, kuko nabivuze muri Kongo abasirikare b'u Burundi bagiye batoteza cyane abo banyamurenge mwumva b'abakongomani. Ivyo ni si ibintu no kuri internet mugiye kuba ari we wese aje kuri internet arabibona ko ari ibintu byatanguye kuva mu myaka y'ibihumbi 2010 na kangahe. Alors mwibuke mu 2012 na kabiri Ines na 13 ndaza kubigaruka ko Uburundi bwararungitse abasirikare n'imbonera kure nyinshi ibihumbi n'ibihumbi ku butaka bwa Kongo aho bita Kiriba Ondesi. Muravyibuka oni yarabajije Uburundi ati hariya muri ko mukoriki. Hanyuma mwibuke yuko ico gihe imbonera kure zariko zigiriza imyimenyerezo muri Kiriba Ondesi, zariko ziyikorana na ya migwi yasigikoze ihonyabwoko y'abatutsi mu Rwanda FDLR. Ico gihe bari bafite umugambi wo gutera u Rwanda. Ndaza kubigaruka ko byatumye, ariko rero nshaka guhereza kuki yuko ibi biriko birashika birafitana isano rikomeye n'intwaro mbi cyane gose iri mu Burundi, iri kiriganda kandi iri kirisasira indabo. Ndaza kubigaruka. Urakoze Pacifique naje Bob Rugurika ati n'urudandazwa President Ndayishimiye ariko adandaza abasirikare b'abarundi, n'urukurikirane rw'amabi menshi. Mwadusiguriye uko abasirikare bamerewe, biraboneka ko nibo uyu munsi bariko bashogwa kuri songo yariko bakagenda. Abashoboye gutoroka kuronka ingene bahunga bamaze gushigwa kuri izo ntonde baratoroka, ntibagere bakigenda aho muri Kongo. Abandi babuze uko bagera bakajayo bidoga, binyegeje, batabaza binyegeje. Abababona ababumva bati kuki bemera gucugwa bufundi na buhoro ari abasirikare. Iki kibazo nabwo bacacishura inyuma yawe ku bwanyu, kubera iki abasirikare batubahuka guharanira agateka kabo, ubuzima bwabo buriko bushigwa mu kaga kumvo zitabega? Ubwo bari ubwoba canke niya discipline yo mu gisirikare tuzi hambaye muri ubwo rwego baragamburukira cane ababatwara? Reka duhere ku gace ka mbere uti nurudandaza koko, kandi Bob Rugurika nawe yagisiguye neza. Nibutse ingene twagiye turamenya amakuru y'aba basirikare baja muri Kongo. Nibutse ko amakuru ya mbere yerekana ko hari abasoda muri Kongo. Hari video yatanguye kuboneka mu kwezi kw'icenda muri 2023 yerekana abantu basa n'abasoda b'u Burundi ntibashoboka bamenyekana. Hanyuma mu kwezi kw'icumi na rimwe muri 2023 niho twatangiye kuronka amakuru ya mbere y'abasirikare baguye ku rugamba aho muri Kongo. Nibutse abantu nk'umuntu yamenyekanye cyane ico gihe yari mu majoro yitwa Ernest Gashirahamwe ava hariya mu ntara ya Muyinga, n'abandi twagiye turerekana. Ico gihe rero niho abantu bamenye ko by'ukuri abasoda b'u Burundi bariko baragwana muri Kongo, muri Nord Kivu. Bob Rugurika yavuze inshuro nyinshi abasoda bagiye baragenda. Itandukaniro nuvuga ritoyi hagati y'aba bagiye imbere n'aba bariko baciye baza kuva muri 2023 nuko imbere hoho vyitwa ngo bagiye kurondera ngo abaroberi b'abarundi babarungika bavuga ngo bagiye kugwana ngo na Red Tabara muri Sud Kivu, Dare Ho Plateau zo muri Sud Kivu. Ariko aba bandi aha mu kw'icumi na rimwe muri 2023 twabonye abasirikare bapfira muri Nord Kivu. Nord Kivu ntayihurira n'u Burundi, nta rubibe dufitaniye, nta baroberi b'u Burundi bariyo. Abantu rero batangura kugira ati ibi bintu ni biki. Niho haciye haza amakuru atangura kugwira avuye mu basirikare bo nyene batubwira ingene bagenda, bakatubwira ko babatwara ijoro kenshi, babinjiza indege, imbere y'uko indege bakabaha imyambaro y'igisirikare ca Kongo, bakambara ibendera rya Kongo, bakagenda ata nkoho bafise, bashikayo bakabona kubaha izo nkoho, bakaca babashyira hamwe n'abo bandi ari abasoda ba Kongo, ari abo bitwa ba Wazalendo, ari abo bitwa ba FDLR, abo bose bakaja hamwe ngo bagiye gusangira urugamba. Mbere abo ba mbere baravuga ko baragira ingorane zikomeye cyane za komando mazingene bahabwa amategeko, kuko basanga bari kumwe n'abantu bavuga indimi batumva,
kuko buriya bajya abasoda ba Kongo si bose bumva nk'igiswahili nk'uko n'abasoda b'u Burundi atari bose bumva igiswahili. Ugasanga rero uri kumwe n'uvugira ingara hamwe avuga ati tuveho twiruke duhagarike, umusirikare w'u Burundi ugasanga we ntiyamenye ko niyo komandoma y'ukuhagarika kurwana yabayeho, akabandanya urugamba asanga abandi bose bisubiriye inyuma atanabibonye. Habaye ingorane z'ubwoko bwinshi cyane muri ico gihe, ibi Bobo yamaze kuvuga by'abatanga amakuru mu basangiye urugamba, ibi by'abagurisha ibigwanisho bari bafise, ari abarundi baca bisango bagwana ari nyuma yabo yamaze kwakira ibigwanisho rutura batagira ingene basubira inyuma, ibintu byinshi by'akamaramaza. Niho rero abantu batangura kubaza ati none uwabarungitse yabarungitse kubera iki, ariko yunguka iki muri ivyo bintu. Nibutse ikindi kintu gikomeye cyane, ndayishimye ariko aravuga wewe watagaruka ko aresha narumvise ikiganiro yatanze mu mpera z'umwaka uheze, nuko ivyo bintu yarikoze mu mwanya we nyene yari arongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC. EAC ikaba yafashe intumbero y'ukuja hagati y'abasirikare ba Kongo n'abagwanyi ba M23, hanyuma EAC bayisaba kurungika ingabo zijya hagati y'izo mpande zibiri kugira ngo byorohe ko batwara mu byo kugira ibiganiro. Niho batora ibihugu bikeyi bishobora gutanga izo ngabo, bwari Burundi, bwari Uganda, yari Sudani y'ubumanuko n'igihugu cya Kenya. Ivyo nivyo bihugu byari byatanze ingabo zijya hagati y'izo mpande zibiri. Bari ba ku Burundi bari bufise ingabo za EAC hariya bambara inkofero zitukura. Hanyuma mu gihe rero Uburundi bwitwa ko buri hagati y'izo mpande zibiri, Uburundi bukaba ari nabwo burongoye umuryango wa EAC, no kuvuga ko Ndayishimiye yari umushinga ntahe muri ivyo bintu. Abari we ntudakoresha ijambo ngo kunyororomba, mu kwezi k'umunani abantu baravyibuka muri 2023, President Ndayishimiye agenda Kinshasa abari hasinyira ayo masezerano. Bobo yariko aravuga amasezerano anyegeje, ayo masezerano y'ugufashanya mu vya gisirikare. Mu ncamake byasigura iki? We yagira ati urabona je bangiza umushinga ntahe byitwa ko ari jewe ndi hagati y'ingabo zibiri, ariko jewe umpaye uburyo ndakwereka ingene bino bintu tubijenga, ndaguha amakuru yose y'abaye M23. Urabona baduhaye n'uburere M23 yari ifise, kuko ico gihe bagiye hagati M23 bayisaba ngo ive mu turere yari yafashe ngo isubije ahantu iba kantone, ariko uturere yari ifise ntibace baduha abasoda ba Kongo, ahubwo baduhe za ngabo za Afrika y'ubuseruko kugira ngo ivyo bintu bice bifasha ko ibiganiro bishoboka hagati ya M23 na leta ya Kongo. Ndayishimiye atavuga ati jewe ugambe ngo ndaguha amakuru yose ya M23 kuko turi kumwe, turavugana ivyabo. Icya kabiri ndakugabira n'uburere bahaye Uburundi. Uburundi bari babuhaye hafi 50% y'uburere bwari bufiswe na M23, ibice nka bijya bya Sake, ibice bya hari ibice bitari bike Uburundi bwari bwahawe. Ndayishimiye taragenda ati bampaye hadi hano kuhacunga, ariko ntugire ubwoba, jewe ndakwihera n'abasirikare baza kugufasha iyo ngwano, wewe gusa icyo mfasha uze kuntabara ntihagire ubuzomenya ko ndiko ndakora bino bintu. Abasirikare banje ndabaguha bambaye impuzu z'igisoda cya Kongo kuko jewe ndumushinga naye. Hariho abandi basirikare bazwi bari hajya bambaye impuzu z'u Burundi n'ijya nkofero itukura nk'ingabo za EAC. Rero sinoba mporambure ijambo nkoresha kuko bavugize umushinga nabwo kugira ibintu nk'ivyo n'ibintu birengeye ubwenge bw'umushinga nayo mu Burundi, ariko ndaguha izindi ngabo nyinshi, amabatayo menshi, muce mufashanya, ndaguhe burya burere bari bampaye, twongere tubatere n'ubundi burere busigaye tubufate. Iryo n'ubuhemu utagira izina. We yisabiye amahera gusa agira ati turavugana ku musodo umwe wese umpangare. Mbere yanaresha ko agiye kumuha ibyo bita les forces spéciales, demubwira ko azanye ingabo zimwe rutura z'u Burundi, ingabo les forces spéciales mu bihugu byose n'ingabo usanga ari nazike zifise ubuhinga budasanzwe ku rugamba, atari abantu boroshe kunesha. We yavuga ko ari byamuzaniye. Mu nyuma Tshisekedi abonye n'ingene bariko baraneshwa aranatanga aravuga ati none za force spéciale bambwira nizijya ko tubona umengo uko bagwana si kuko ingabo ziri spéciale nkuko wabivuze. Ivyo bintu arabikora, amuha bumvikana amahera atazwi gushika uyu munsi. Muri iyo minsi ya mbere bahagira bati abasoda bobo nta byabo bazogumana umushahara bafite w'igisoda cy'u Burundi, hanyuma muri Kongo tuzobaha tuvunji dukeyi, umusoda wese bamuha amadolari 50. Intwazangabo
bakayiha amadolari bamwe 90 abandi 100 bati aha rero aba turabanumije bazojyayo natwe tujye ari amafaranga yose ariko kubera ayo makuru yagumye asohoka muriva nko muri Fokode ko twagumye dutanga izo nkuru twiyamiriza ubwo bufaranga bukeyi bariko barabaha kandi tuzi tumaze kumva makuru avuga ibitigiri bidasanzwe ndayishimiye ariko araronka niho yamaramara mu ntango za 2024 abasirikare abona babashavuye basa n'abagira abagumukane avuga ati reka bashi turabe tubadugirize babone ko hari congeyeko bacabemerera amadolari 350 ariko ayo mafaranga bitwa ko babaha nayo nyene bakayabaha mu marundi bakabwira ngo tuzoyabashirira ku makonte yanyu hamwe muri Sekademe muri ya banki y'abasirikare mu Burundi bakaca bashirira ko angahe babashirira ko bitwa ngo babahaye amadolari 350 bakaca babashirira ko bwa mbere babaha ibihumbi 990 ubu babaha umusanga ari umuriyoni n'ibihumbi 10 ucumbwira ku ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro kuri hano aho amadolari 350 mu mafaranga y'u Burundi uyu munsi akakwa kungana imiliyoni 2 n'igice bakaca bagenda umusirikare bakamushirira ko wa miliyoni kuri konte naho nyene ugasanga nayo mafaranga kugira azo yaronke n'ikibazo nko bavuga ko bamaze amezi baheraniwe amezi 6 canke amezi 7 bataronka nayo mafaranga bitwa ngo bariko barabaha nukuvuga no kuri twatundi dukeyi yemera kubaza turira arasubira nayo nyene akayabiba bagasanga baronse munsi y'inusu y'amafaranga umusirikare w'u Burundi bariko arapfira bitwa ngo babemereye nayo nyene babaha munsi y'inusu yayo babagwaniye urumva rudandazwa bwa mbere ruhagaze aho ndayishimiye we warazi amafaranga aronka ku musirikare umwe wese w'u Burundi bihagaze ko kandi bakavuga bati nubu uri kuratujya nituvyemeye uzokumva badugije je avuga ati basi reka ndabaha amadolari 500 reka basi ndabaha amadolari 800 kuko we ayaronka n'umurengera ku musirikare umwe wese niho ndavyita urudandaza umusirikare arashobora kwemera gusinya amasezerano y'ukujya kuba umumercenaire ariko iyo umuntu yemeye kuba umumercenaire cyangwa mu Kirundi abita abacangero no kuvuga arasinya amasezerano we nyene yiyemereye kuba umumercenaire azi igiciro ciwe icarico akavuga ati jewe iyo note sindayiheba ndagenda nshaka emfe nkuko twabonye abazungu b'abanyarumaniya bahora bagwana ku ruhande rwa Kisekedi bo bukumva bahembwa bariko babaha amadolari 3,000 bamwe akavuga ati ushobora no gushikana 5,000 bakavuga ati twebwe tuje gutaragatwe kubera ayo mafaranga rero no murundi bavuga ati jewe ndabaye mu mercenaire ndavyemeye kujya gutaragatwe uko inoti mbona ibona ariko abandi bajya kutaragatwe amafaranga agahembwa uwundi muntu akaba ari wayajya aho niho nariko ndavuga iki cy'urudandaza kurundi ruhande turambaza uti none abasirikare bemera gute ibintu nk'ivyo igisirikare cy'u Burundi ni igisirikare burya cyari igisirikare gikomeye cyane cyubakiye ku ngendo ikomeye y'umusirikare ico bita discipline umusirikare w'u Burundi uko yari ameze yarazi ko ari umuntu adashobora guhemukirwa n'umutwara uwumutwara mufata nk'umuvyeyi komanda supreme wabo bafata ko ari umuvyeyi wabo naho umanuka mukuru w'ikamba mutwara umusoda afata ko umukuru w'ikambi komanda w'ikambi ko ari umuvyeyi umanutse ku mutwara mu kompanyi avuga ati ubu muvyeyi wanje umutwara muri peloton komanda do peloton ni umuvyeyi wiwe rero bamutegetse ubundi umusoda w'u Burundi arubaha ni navyo vyatumye mu myaka iheze igisirikare cy'u Burundi kitigeze gitsindwa mu ntambara nimwe nta na hamwe mu mateka y'u Burundi kuva twikukiye abasoda b'u Burundi bigeze batsindwa dutanguye kubibona ubunyene muri Nord Kivu ubundi ntibyahora bibaho uwo musirikare rero arubaha gushika uyu munsi amategeko ahabwa arayubaha mugabo ubu ntiyatanguye kubona umwe yita umuvyeyi ko atari umuvyeyi amurira ivyiwe amwira ivyo agenewe amuhenda mu rugamba amusuka afatwa akaja gupfungwa akaca mwihakana ivyo ni bishasha ivyari byigeze bibaho mu mateka y'u Burundi hakaba ikindi kigira kabiri n'abasirikare baje bava mu mihari itandukanye hari bamwe bavuye mu gisirikare cya kera hari abahoze bagwana muri CNDD-FDD hari abahoze bagwana muri FNL abo bantu mu butegetsi bagerageza kubacanishamwe no mu kubarungika muri izo ntambara barafise ingene babacanishamwe ugasangwa umugwi munini w'abarungikwa nabahoze mu gisirikare cya kera abahoze bagwana muri bageze nko ku bahutu kenshi usanga abahoze bagwana muri paripehutu muri FNL bagera ku bahoze bagwana muri CNDD-FDD ugasanga ni bake cyane abandi barabakingira bakabakumiza mu basirikare bacunze inzego mu gihugu haji Bujumbura cyane cyane bakavuga ati mwebwe ntimugenda mwebwe turabakingira barumubika abo bandi
umengo ubutegetsi bwa budakunda ariho henshi abantu benshi bakunda kutubaza ngo mbega nawe ko tubona abantu bapfa cyane umenga n'ubwoko bumwe abapfa cyose ubwoko bumwe bari mu moko yose ariko hariho umugwi upfa cyane kurusha abandi kuko batubwira ko nka 70% y'abasirikare barungisweyo kugwana iyo ntambara usanga arabatutsi niko ivyo bintu usanga bimeze ariko n'abahutu barapfirayo haba mu ntwazangabo zimaze gupfa turafise intwazangabo z'abahutu bahapfiriye hariho nk'umajoro yitwa Pascal Ngendakumana batazira Faraja abantu bahoze bagwana muri FNL baramuzi yari umusirikare bavuga ko ari umusirikare arinda cyane yarahapfiriye apfira rimwe n'ubundi musirikare yahoze niri ntwazangabo yahoze igwana nayo mu ba XFAB yitwa Major Onesphore Ndayiragije barahapfiriye bose ukuvuga mu mpande zose barahapfira ariko hari umugwi upfa cyane kubera ko ari uri mwinshi ku rugamba mu gisirikare cy'u Burundi atari wo uri mwinshi batubwiye ibitigiri abakora mu statistique y'igisirikare ayo makuru yose tuyaronka bimwe gasupari baratuza avuga ngo nta mabanga y'igisirikare turonka nagoma ndamubwire ko yose tuyafise ayo mabanga nuko ibiharuro vy'ibanga uyu munsi biri mu gisirikare vyerekana ko igisirikare cy'u Burundi kirimwo abasirikare bo mu bwoko bw'abatutsi 37% uwundi mugwi munini ukaba abava mu bwoko bw'abahutu rero umuntu akaca yibaza ingene ibiharuro bimeze gutyo ku rugamba naho usanga 70% y'abagwana n'abatutsi ucubuti ibintu muri ko murakora niriki bigenda gute abasanzwe ari benshi mu gisirikare ntibabe ari bo baca benshi no ku rugamba nibihe biharuro biriko birakorwa ahantu ni ibintu biba mu rugeri rwinshi ariko byumvikana ko bimeze rero ingene bice biza kwishura cya kibazo uko kuntu bavuye ahantu hadasa gushika uyu munsi hari aho bikigorana ugasanga mu gisirikare basa n'abacunganye basa n'abikekana wahoze agwana muri XFAB akavuga ati jewe bakanyumva ari jewe nidoze noneho bacabaja kumanika bati nije ndiko ndagumura abandi wahoze agwana muri FDD nawe canke muri FNL akavuga ati hamwe ari jewe no bivuga no havasanga mu XFAB agiye kundega ugasanga ari muri uwo mwanya ubutegetsi ivyo bintu burabikinisha cyane ko abasirikare bigorana ko bahuriza ku kintu iyo ariko barasaba uburenganzira bwabo ariko n'ibintu bitera bineshwa kuko amagorwa basangiye atera bafatanya gose kurusha uko ubutegetsi buvyibaza twebwe nk'iyo turiko turaronka amakuru y'ivyo ku rugamba dusanga baduha amakuru cyane bari muri abo bahoze bagwana muri FDD baba basigaye mu gihugu cyangwa bari ku rugamba turashangamwo umugwi munini cyane ariwo uduha amakuru kurusha n'aba XFAB bo usanga batinya ngo bohava bafatwa bakamenyekana cyangwa agira bati n'amakuru yosohoka boca batwikeka n'ingoga ko ari twebwe twabikoze hari ikindi kintu kitavuzwe mu makuru nagira ncisemo biteye ubwoba ni ingene niyo bari ku rugamba nk'abo basirikare nk'intwazangabo z'abasirikare b'aba XFAB usanga bariko barikekwa cyane ngo kumbure bariko baraha amakuru ngo abo muri M23 nubaha akarorero k'intwazangabo zibiri mu kwezi kwa mbere muri 2024 zasangiye urugamba umukomanda w'urugamba akaba ari umu XFAB icegera ciwe akaba ari umu XFDD hanyuma urugamba rushushe cyacegera cy'umu XFDD yari afite ipete rya major aturugamba ariruka kandi ariwe yaragejwe gukingira abakuru b'amakompanyi kubafasha ingene kuri urwo rugamba bakorana n'ingene babandanya abatangaho bituma hari intwazangabo mu gisirikare zitira aho hantu kubera ko uwaragejwe kuzifasha yahunze mu nyuma barahavuye wa mukomanda wabo bose aratanga itegeko ko bahava bakava kuri urwo rugamba mugabo hariho uwahunze imbere yari kuba ariko arafasha bagenzi we icyakurikiye cyabaye iki iyo bari muri Kongo umukuru w'ingabo ujya mukuru wa division batazira mingi Colonel Pascal Hakizimana batazira mingi wava no muri FDD aravuga ati ibintu byabaye n'akamaramaza arahana cyacegera cyahoze kigwana muri FDD acana mu mu Burundi atubireho uje kwisigura mu Burundi uwo mu majoro arakika mu Burundi kuva mu kwezi kwa mbere 2024 agumaho gushika mu kwezi k'umunani atana kimwe ariko arakora mu k'umunani baza baramutumako kwisigura mu iperereza ry'igisirikare mu nyuma batumako wa wundi yararongoye urugamba nawe ngo azavuga uko ibintu vyagenze icyagiye gutangaza wa mu XFAB nawe ashitse yaritavye kabiri ngo ariko arabazwa azemba mubwira ati ntutaha urapfunzwe mu nyuma baca batwara muri sentare y'igisirikare muri auditora militaire babarunka bose mu mpimba umwe yarahemutse yarahawe ibihano ku rugamba umutwara yaravuga ati uyu muntu yaramenje uyundi yarahemukiwe ariko hageze kubapfunga cyabapfunga bose banabasabira igihano cy'ugupfa sinarinze yuko mu code penale militaire igitegekanye igihano cy'ugupfa izi ntwazangabiri zose zisabirwa igihano cyo gupfa umwe yarahemutse
uwundi atakosa rimwe amushyira ko kwambwira ngo ibyo byose wewe uteza ko bari kuravugana na M23 baragiye imbere ya sentare y'igisirikare mu nyuma abatwara sentare y'igisirikare bavuga bati ibintu n'ukuri n'akamaramaza umwe yararongoye urugamba arambwira bati wewe reka tukureke uzubandanye uburana widegenza uwundi bamugumiza mu mpimba ariko mwumve ivyo bintu ukuntu bimeze biri ku rugero umusirikare wo mu XFAB naho yita ku icuma ariko aragwana haguma hari ijisho rimucunze rimukeka ngo ivyo byose wewe uri kuravugana na M23 urumva rero bimeze uko uwo muntu azi ko acunzwe yagirizwa ikintu cyose coba we waratinya kuvuga ngo naba ari we aje imbere mu guhakana ibintu babona ko ari by'akarenganyo avuga ati reka ahubwo je mbandanye Imana niyamfasha nkahava ndi muzima izobimfashije ubundi mu XFAB anasubiye inyuma abazi yuko ashikira mu bihano bikomeye akiba imanza zikomeye cyangwa ugasanga bari ko baranabeshirwa ibyo batakoze. Urakoze Bob Rugurika Pacifique nazo ati igisirikare cy'u Burundi cyubakiye kuri discipline nini cyane abasirikare bubaha kandi batari bamenyereye ko bahemukirwa n'ababakoresha hakabaho nico kwinubana hagati mu basirikare baje bava mu migwi itandukanye hamwe no kubacanishamwo kubona abategetsi nizo mvo atanze abona disigura igituma abasirikare batemera guharanira uno munsi batubahuka guharanira agateka kabo mwebwe hari ico mumwunganira hari ico mwongera kubwanyu kubera ko uno munsi abasirikare badaharanira umugaragaro agateka n'ubuzima bwabo mikro ya Nyirugaye. Bo murakoze nibaza ko igituma abasirikare badaharanira agateka kabo ni byinshi kandi jewe mu bisanzwe ndakunda abasirikare b'u Burundi kuko sinzi ko mubizi kuva kera sinzi ko biri mu mico y'ikirundi canke biri mu buzima bw'abantu bose kubera ko tuzi ko igisirikare kijeje gukingira abantu igisirikare cy'u Burundi camye ari ikintu gikundwa n'abarundi rero nanje nk'umurundi ndakunda abasirikare b'u Burundi kuko mu mitwe yacu uko twakuze tubizi tuzi ko ari igisirikare kijeje gukingira igihugu kijeje gukingira n'abanyagihugu naho hagiye haraba amabi menshi mu gihugu ugasanga rimwe muri bo hari abakoreshwa amakosa ariko nshaka kuvuga yuko ku ntwaro ya CNDD FDD akanovera k'igisirikare karahindutse karatosekaye karanatotejwe nshaka gusigura iki kuko CNDD FDD ishite barundi jewe naho ndiko ndabavuga ndanabatahura kuko CNDD FDD igishika yagifise umugambi d'abord wo gusambura igisirikare muribuka ko je narabivuze harimo abasirikare b'intwaza ngabo kandi bo ku mapete yo hejuru baba genero bakoze kandi muri bo harimo n'aba XFAB b'abatutsi bakoze kugira hasamburwe igisirikare cy'u Burundi ivyo rero CNDD yabikoze kuko yari idi yuko ishaka gushiraho umugwi w'inkorabara wabicanyi kuvuga imilisi alors hanyuma ni Pacifique ariko aravuga ati uno munsi ibitigiri byerekana ko mu gisirikare ubwoko nta buringanire nta kunganangana bikiriho ivyo byose birafite ico bisigura nico mvuga yuko abarundi dukwiye kugabirako ahubwo tukitaho cyane kuraba ibishobora gushika n'ibiriko birateguwe alors shaka rero kuvuga iki igisirikare cy'u Burundi cyarahemukiwe cyarasambuwe gisamburwa kuri politike ya CNDD ariko yifashishije bamwe muri abo basirikare nyene kandi vyitwa ko bari incabwenge vyitwa ko bari bazi bya gisirikare vyitwa ko bari abasirikare bubashwe abo rero barakoreshejwe igisirikare cyo Burundi nagomba kuvuga yuko uno munsi akanovera kaco kikiri kimwe ca kera kuko niba diyo kiba kikiri kimwe ca kera no kuvuga iki kandi imvuze ca kera sishaka kuvuga bimwe abantu bamo bavuga ngo igisirikare c'abakwadu cyangwa c'abatutsi oya vraiment shaka kuvuga kanovera k'igisirikare ushima reka ndakwereka mu 2005 CNDD gishi urazi ko yashite iratinda amatora 2005 ariko bari bamaze imyaka ibiri bari mu nzego bariko bamaze no kwinjira mu nzego za gisirikare muri Bukadolphe yari chef d'état-major general adjoint alors hajya hose igisirikare cyari gisakanovera igisirikare cyo cyagiye kirasamburwa progressivement uko imyaka yagira agenda kubera ko byari muri agenda ya CNDD ariko hamwumve n'ibindi bihugu bikomakomeye rutura bimwe by'iburaya n'ibindi byo muri Afrika nk'akarorero je narigeze gutanga akarorero k'abasirikare abagenero kandi ushima babo bapambe nyene bamwe bo muri ubwo bwoko bw'abatutsi bagiye muri Afrika y'Isud baramarayo amezi n'amezi bariko bapangana bakorana n'abasud africain n'ayandi ma service yo mu bihugu by'iburayi
ingene bazosambura igisirikare cy'u Burundi. Ico rero bari bagamije nibi biriko biraba uno munsi. Alors shaka kuvuga rero yuko abasirikare b'u Burundi ugiye ukuraba n'ingene aya magume tumaze mu imyaka 10 kuva 2015 ntibavyifashemwo neza cyane. Abasirikare b'u Burundi bararetse CNDD-FDD irica abarundi kuva 2015 uno munsi turi muri 2025 imyaka 10 iraheze bica ugwaruka bica abantu bo mu bwoko bwose barica abahutu baratikije abahutu baba FNL bo muri SNL barica abajene babahora ubwoko bwabo bavutsemo b'abatutsi donc barica umuhutu gwizatunga bashaka gusahura CNDD-FDD naho ifise esprit idéologie génocidaire ubonye ubwoko bw'abatutsi ariko nabo bahutu ntibakunda. Donc uno munsi novuga ko n'umugambwe w'icaduka wabicanye gusa wabasuma wabakunzi ibindi. Alors nivyo rero ubona igisirikare cacu Pacifique ariko arabivuga bararungirwa mu gisoda n'ivyo turabizi twese twaragiciyemo kukirunguruka niko bama batubwira turiko turagira service militaire obligatoire. Nivyo baravuga ko hariho principe yo mu gisoda ivuga ati exécution d'abord réclamation après. Sivyo nukuvuga iki bavuga yuko mu gisirikare ubanza gushira mu ngiro itegeko hanyuma ukaza guharira canke kugira icubaza après. Alors mugabo hariho kandi n'amategeko avuga yuko itegeko ribi utabishira mu ngiro. Alors ivyo rero nibaza ko dusakaro rero mwarabonye abasirikare barenga 200 sivyo twarabumvise bagiye mu gihugu ca Kongo umunsi umwe baritororokanye baravuga bati oya twebwe ntituza kugwana ibi bintu ntituvyumva ibi nta mategeko y'intambara meza dufise nta bikoresho bijanye turi mu bintu by'urudubi twe vraiment ikiba kiraba ngo turavyanze abo baravyanze no munsi rero baratashe barafunze no munsi rero muraniyumvira nk'umusivile naho ndi umusivile ingene abasirikare barenga 200 biyegeranije barabaka inkoho bati shira inkoho hasi tubabohe tubatware mu mabohero atandukanye barabikora ivyo bintu je unyi n'ukuri nk'umusivile finance na rero mvuga ni igisirikare cy'u Burundi baracishe ariko kandi abasirikare b'u Burundi gituma ndabivuga naba bahari uno munsi bakirimo bamenye yuko mu Kirundi bavuga yuko hariho abo byashikiye ariko nabone hari ibindi bizobashikira bariko barapa arishikirwa iyo muri Kongo. Rero mvuga yuko hariho kwihemukira kandi rero ngomba kuvuga ikintu gikomeye. Aba basirikare bariko baragenda bagakora amakosa bakemera kujya musonga bakicwa erega ntibariko bazira ubwoba bafite ntibariko kandi bamwe turabizi yuko ngo bagenda kurondera $50 bibaza ko bazoronka akantu kiyongereyeko bariko bahemukira imiryango yabo. Abo bantu Pacifique ariko aravuga bariko barapfa muri Kongo bariko bahemukira